ikintu rero nshaka yuko tuvuga ko uyu munsi ni ku bakobwa bo muri industry. Abakobwa bo muri industry uyu munsi urumva yavumye yasohoye akaririmbo kaba karyoshe cane, ukumva ko yavumye kabisa. Ariko ivy'imisi mike abazimye eske bahura n'ikibazo nyabaki? Aba yavyaye basi aho nyene tugigweko ubahe n'impanuro basi gatoyi, eske bokora iki kugira basi bagume mu muziki? Hello guys, mwemeze neza. So ni Link Arlene Alou comme d'habitude Miss Mafseri. Ni Oji murabizi yuko ndi Masenyana, okay? So guys, ni wa musesanguzi nyene wanje ariwe G-Doc. Oya. G-Doc. Zina ryanje ntibigikenewe ko rigura rivuga. Bararizi. Abatarizi n'abataragira s'abonner, abatarapartager, abataragira naga commentaire. Bintu nk'ibyo byose birajana. Bien sûr. Partage. Byose. Sawa. Yeah. Ubu rero tugiye gutanguza n'indi kampanye. Yego. Umuntu wese azohora agira partage anasiga ko nimero yiwe muri commentaire. Partage igihumbi. Nuko bigiye kumera. Courage. Okay. Kandi nivyo. Aho onye turatanguye. Yeah. Partage igihumbi. Yeah. Sawa. Yego. Kubakunda Link Arlene Alou. Partage igihumbi. Yes. Uko twese twunguka. Jewe nunguke nawe yunguke. Naunguke. So guys, ikintu rero uyu munsi shaka ko tuvuga ko jewe n'umusesanguzi wanje ariwe G-Doc. Naco sikindi ni ku bakobwa bo muri industry. Abakobwa bo muri industry ndundi. Bien sûr. Buja Flava. Yego. Bariho buke. Yo ni benshi rero. Abahari. Kwe. Reka tugigwe ko n'ikibazo. Hari abagore n'abakobwa bariyo muri industry bariyo. Urababona? Hari abonzi. Abo ndabona je. Jessica Zimadabazi. So guys, ikintu rero nshaka yuko tuvuga ko uyu munsi ni ku bakobwa bo muri industry. Abakobwa bo muri industry uyu munsi urumva yavumye yasohoye akaririmbo kaba karyoshe cane, ukumva ko yavumye kabisa. Ariko ivy'imisi mike abazimye eske bahura n'ikibazo nyabaki? Aba yavyaye none hageze ko akurikiza umva yasho guma muziki ya ibintu bitandukanye. None wewe umuntu ari bungenze inda ingana guke umva yoza kuri podium yoza kuri scene uranjanira nice. Aba yavyaye ni kuvuga umukobwa aragira kavuma agashavyara hagashaca amezi 9 utasubiye kumubona yo kwibungenga ko nta numwe urabona yibungenze. Okay. Abakobwa bose dufise muri industry tubabona bafise abana muga ntitubabona bibungenze. Iyo bibungengera ntavyo uri oya vuga kuri urigero ubona umukobwa wo muri industry afise inda. Oya. Gusa tuguma twumva bafise abana. Yeah. Avyumva. Yego. Amezi 9 yikwibungenga. Undi mwaka wo konsa. Agaruka haciye imyaka 3. Yego. Usubira kumubona muri industry. Umwana abacutse. Baba rero ntubone ngo ntuvura ngo bazimye. Baba bakurikije babagiye gukurikiza. Cyo nto bakubwira ati nta bakobwa dufise. Umukobwa ni wa muntu ashobora gukobwa. Yeah. Amuntu ashobora gukobwa. Wa muntu nyene w'inkumi atari umugore. Basi aho nyene tugigweko ubahe n'impanuro basi gatoyi, eske bokora iki kugira basi bagume mu muziki? Bo icambere na mbere coco nagira mbanze mvugeko mbere yuko tubandanya narumva ko nakubwira ati nabagore. Yego. Abakobwa bo muri industry bacu keshe barafise ingorane y'igitsina. Igitsina vraiment ingorane baje ku buryo je nawe ariko navuga baje ku buryo kuri metode kwa muganga bariko barabikora ku buntu baranadusensibiliza mbere baje ku buryo baze barikingira hanyuma batoremo kimwe. Nuvuga iki? Abakobwa dukunda kugira ingorane y'iki? Abakobwa bacu bakunda kugira ingorane y'iki? Bakunda kugira ingorane yo gufatanya ibintu bibiri. Navyo ntibijana. Gufatanya imiziki n'urudandazwa. Uravyumva? Umva baje n'umugana n'urudandazwa. Ntibijana. Wewe nimba ushaka miziki. Banza ukore miziki. Hanyuma uvuge ubone yuko uzi ivyo urimo neza. Yego.
usohora indirimbo nimba ari amasoko ki uje mu makonsere cyangwa nimba ari ama promotion ukora nimba ari amakontra ugirana n'amakampani iki wa avance sivyo hanyuma nimba ukeneye kuvyana naho cyane nimba ukeneye kuja muri commerce y'igitsina yego abona aho baba ngo buriye indege ngo babagiye he naho nzi kuri indege baba bagiye kudandaza bareke kuvanga ibintu rero abakobwa muri industry y'ibintu bareke kuvanga ibintu mugasindima oya wewe uri muri industry indirimbo yawe ni yitwa ngwiki vuba ndayibaha indirimbo yawe yitwa ngwiki ndayibaha nawe uzoca uvyara oya tubimenyereye umukobwa aravuma indwi imwe avumye indwi imwe zibiri ukwezi yego umwaka aba yarambye umwana nguyo gaca abanza akazima imyaka ibiri agaca agaruka agasubira akavuma umwana nguyu wa kabiri agaca asubira akagenda kazogaruka bikavanamo tukabibagira bose burundu muri industry rero ubaho tugeze dufise abakobwa bangahe ubu unye bahagaze neza umukobwa ahagaze neza wo muri industry n'umukobwa ivy'igitsina yashize ku ruhande nawe keshi promotion naronka ama promotion ganye ama promotion yaka ama promotion yaka kantu abandi baririmbye b'abagabo birirwa barashora imitahe bakubitsa amafaranga abandi nabo bakaja gukoresha ama promotion y'igitsina none uravyumva turafise ingorane rero y'igiturire c'igitsina igiturire c'igitsina rero ntaho kizobageza kuko uravuma indwi imwe ugacuzima igitsina aho kwa muri kuragitanga iminsi yose aho nyene rero tanga amafaranga wowe uri mu vyunguka urazi ivyo urimo tanga amafaranga bagupromotinge uvume ureho uzuragenda uraba ngo naka n'umupromota zuramutemberera tu message iki ho abahungu biwacu bihimbiye ntuzenya hari abantu bimwe riganje aragutrasa aho nyene mbega barakurasa mbega kubera iki kuvuma kw'abakobwa bo muri industry bigoye cane eske bahura n'ibibazo nyabaki ibibazo bahura navyo ni ivyo nariko ndavuga ubwa mbere na mbere umukobwa beshi muri studio bagenda bafise wabarihiye aho baradukemesha ubwa mbere na mbere bwobwo banonera amafaranga bijane muri studio mose avuge ati jewe ndafise ivyo ndimo okay beje ubwa mbere baje muri studio bafise wabarihiye ni kuvuga igiturire kigatangura gutangwa akivyimvira gusa kuririmba avyimvire kuririmba atatangura kugitanga ndavuga igiturire agenda muri studio bamurihiye agaja gukora clip bamurihiye agaja rumva uwarishe studio ugasanga si waza kuriha clip cyane dufate ko baza kuyiriha baza kugira promotion abapromotere bangahe abo nabo nyene agashashaka kuyo za promotion za gukogwa ku buntu wayo kandi abapromotere bakiyoheza hagati ubona ko naho abakubuntu ndayikora bigaca bihera he hahandi imizuwano buke imizuwano imizuwano ni mijiwano munyuma rero uzosanga umuntu gikurikira niki amezi y'ibiharage amezi y'ibiharage kandi mugabo rero ikintu kinjohera ntusubira kubabona yego ariho umuntu je nama ndiko ndarondeza ukarondeza ati none naka yagiye ariko umaze kubaza bukiye bwo usanga ngo yo gushangwa heruka gukurikiza rero abakobwa bari seriyeze yego abakobwa turiko turabona usanga ibintu byabo ntopfu bimenye kubera iki
bariko barapambana bonyene bagapambana bagasura bagapambana ubu rero je muri promotion nabo tuzohora dukorana nabo abakobwa bazi ivyo barimo kuko muri industry ndundi bunya tugeze umuntu uzobona datangi umuntu atari muri ako kajagari k'igitsina ni ujya muntu ubona atari ko aravuma ujya muntu ubona ariko arakora ntariko aravuma ntariko aragirane ariko arikora na wenyene ujya muntu cumenya yuko ari umuntu ari serieze azi ivyo arimo umukozi ntari muri ka kajagari k'igitsina yego hari abaririmbyi ngaha dufise ngaha baba mu Burundi aba diaspora corona bamuhoza arakora ku ruturirimbo twiza muhoza from barakora genda ku mbuga nta hantu na hamwe usanga ururimbo rwiwe yego ntibamupromotinga vraiment kubera iki bashobora kugira gutya ati none wewe gute ati none uku zanamo affaire sivyo ndimo wewe nimba rero nimba tuda ivyo vyihoze rero yego kubera iki hari determine aravuga ati jengiya ndi muri ibi yego sivyo yego n'ubundi buririmbyi buriko uravuduka ngaha ejo na hirya ejo buguma buriko uravuduka ni impanuro uje muri industry awuzi yuko uje kudandaza amatako sindimo okay navyo numvise neza naje naharije nabivuze so guys kabuze yuko utazi ivyujemo nindwi zibiri umwaka umwe ucuvyara tubamba bashobanza bakuzimye uzogaruka bazi ivyo barimo bavuma menya ivyo urimo hanyuma umenye gutandukanya commerce n'umuziki banze ukora umuziki hanyuma ko utaba cyose usanga ari business so yari Link Arlene Alu reka ndabashimire cyane Link Arlene Alu na Jidok we aguma avuga ko yigiriye ariko turacamubona so ciao